Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukuru amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa ikaze cyo gukurikirana amakuru abavugwa cane mu gihugu c'u Burundi, amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, y'amakuru avugwa mu bimenyesha makuru bitandukanye. Eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi nazo nyene turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku misi yose. Ngaha kuri chaîne yacu muragira mukurikirane andi makuru yihuta ariko avugwa cane mu gihugu c'u Burundi. Turaza kwibanda ku makuru arabana n'idandazwa ry'igitoro. Metusera Pasiteri Habimana akaba ariyo ariko avugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi kubirabana n'amajwi yagiye arashikiriza mu birabana no kudandaza igitoro, aho nyene yari yasavye uruhusha rwo kwinjiza igitoro mu gihugu c'u Burundi, avuga yuko afise igitoro gihagije gishobora gukwira igihugu c'u Burundi kibarizwa mu gihugu ca Tanzania i Dar es Salaam, ariko akaba atari yahawe ubwo ruhusha, ndetse bikaba bivuga yuko yagiye araterana amagambo cane ku mbuga ngurukana bumenyi na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom ryishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta no kugwanya igiturire. Nyuma yuko bateranya amagambo na Gabriel Rufyiri n'uyo nyene Pasiteri Habimana, Metusera bikaba bivuga yuko nyene Metusera ahejeje guhabwa uruhusha rwo kwinjiza ico gitoro mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko muri aya makuru twabibateguriye, muraza kubikurikirana ido nido. Turaza no kubashikiriza andi makuru avugwa cane mu gisata c'agateka kazina muntu, muraza kumviriza ivyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe, nawe akaba ari harana gateka kazina muntu arongoye ishirahamwe Fokode n'isekeza ndondeza. Muraza kumwumviriza muri aya makuru twabibateguriye, turaza kubibashikirako. Turaza no kubashikiriza andi makuru avugwa mu bisata bitandukanye. Turanyarukira mu bivugwa mu birabana n'umutekano n'ingwano ziriko zibera mu gihugu ca leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone. Gufyonda ko raba handitse sabone, handitse subscribe ku bakoresha YouTube iri mu Congereza. Iyo wafyonze ko mugabo ko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibi nyene tuba turiko turabashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse, ucuba mu wa mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabaye kaze mwisango y'amakuru, muragira mukurikirane ayo makuru n'ayandi twabateguriye ingingo imwe ukwayo. Nimeje kubabwira David, ndagusavye bwira abantu bakurugutura amatwi bumve. Nta muntu afise igitoro muri aka karere, genda ubaze. Bose baragenda bagatereta niwo akikoherereza. Aho rero mugendera kuri bya bindi bababwira ngo bamuhaye amadolari ngo agiye ngo kurangura igitoro ngo kuri suruse money. Bose barangura kuba komisioneri. Jewe niteka ryinshi bwira uwo muntu uti Habimana n'umukomisiyoneri, mugabo azi abo bagikurako bakirangurako, azi gutereta nabo. Wanyumvise mugenzi? Rero umubosi wacu twebwe yakiduhaye arihira amadolari yose araheza ati ngicyo ni destine ku Burundi. Rero umurundi abishaka nta kindi tumusaba ni Eros. Rufyiri ndagenda ryame, igihe cyawe cyaraheze cyo kubesha no guhopagura no kugira gute. N'abandi bose tugomba kubavira hasi banume. Leta mvyeyi, leta nkozi nibayireka ikore yisanzuye. Kubesha ngo leta niza n'amadolari, leta n'amadolari koma nimwebwe abarundi twese komanse Rome tuyarondere. Ufise ibitoki, ufise imyumbati, ufise ikahwa, ufise iki, gerageza mwese mwishire hamwe byo babwira, mushore bash. Ikabanga hatunanire, Ikigoma hatunanire, upfa kugurisha amashiringi, ibanki biri aho nyene utugenda ukavunjisha cyane buvira, ibanki biri aho nyene baca baguha amadolari. None tuyabyaze leta umuvyeyi naho yagerageza amaretere de confort ya buri munsi kandi igitoro kikabura. Leta yirambire yikomerera. Iyo Rufyiri, yewe Rufyiri aze yongere nagenda psine nababesha nkawe
mu mfunyapfunyo yuko mugira mukurikirana amakuru arabana n'idandazwa ry'igitoro. Pasiteri Metusela Habimana akaba yavugwa cyane kubirabana n'idandazwa ry'igitoro mu gihugu cy'u Burundi, aho yagiye araterana amagambo na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome. Uyo Pasiteri Metusela Habimana bivugwa yuko nyene afise igitoro mu gihugu ca Tanzania, akaba yari yasavye uruhusha rwo kwinjiza icyo gitoro mu gihugu cy'u Burundi. Nyamara nubwo yari yasabye uruhushya byanagiye bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, uwitwa Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome akaba yari yavuze ku mbuga ngurukana bumenyi yuko atabubasha afise bwo kunguruza ico gitoro, ndetse bikaba vyari vyakuruye impari hagati yabo bagabo bombi. Metusela Habimana nyene bivugwa yuko nonaha aho yahoze ari umuvugizi w'umuhari wa Parpehutu FNL, ndetse kubw'ubutwari n'ubukerebutsi bwiwe akaba yaraje gukorana n'ishirahamwe ryunguruza ico gitoro guturuka mu gihugu ca Tanzania kuza mu gihugu c'u Burundi. Ubu nyene bivugwa yuko ahejeje guhabwa uruhusha rwo kuzana igitoro mu Burundi nkuko yari yabisavye. Ivyo nyene bikaba vyari vyahinyuwe n'uyo Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricome ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta, ndetse bakaba bari bateranye amajambo akomeye. Uyo Metusela bikaba birangiye ahejeje kwemererwa kuzana ico gitoro mu gihugu c'u Burundi. Hari abanyagihugu bamwe n'abandi bashikirije nyine yuko uyo Metusela ari intwari, ndetse ko bidasaba amahera menshi canke ubutunzi bwinshi ngo ukorera igihugu cawe mu kugiteza imbere, ahubwo bisaba gutwunda igihugu cakwibarutse ndetse no kugira ubumenyi n'ubushishozi. Arivyo nyene bavuze yuko uyo Pastor Metusela Habimana yakoze, akaba agiye gushikana ico gitoro mu gihugu c'u Burundi. Ico gitoro naco kibandanya kiraba umuzi wibuye ijya nino ku masitasiyo atandukanye asanzwe arakidandaza. Utandukire ayo makuru ariko aravugwa, dusimbire mu makuru arabana n'agateka kazina muntu. Pacifique Ninahazwe avugira ishirahamwe Fokode ari nawe arirongoye, ndetse akaba arongoye n'isekeza ndondeza, yasubiye cyane kuvuga kubirabana n'umukuru w'igihugu ndetse umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyani Ndikuriyo. Avuga yuko inyuma y'imyaka 2 ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye bwiganjwemo imvugo zibiri. Ku ruhande rumwe President Ndayishimiye akwira igihugu cose yigisha iterambere, ku rundi ruhande umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo arahejeje urugendo yakoze mu gihugu cose yigisha imbonera kure kwitegurira intambara. Evariste Ndayishimiye yigisha kuva mu njyane z'akahise abarundi bagafatana kugwanira iterambere, nyamara Reveriyani Ndikuriyo wewe yigisha ugwaruka kuguma bibuka intambara ya kahise, kutaregera bakaguma nyabona bacunze abansi babo. Evariste Ndayishimiye yiyamiriza abanyuruza abantu mu babikora, akemeza ko harimo n'aba mu nzego z'umutekano. Reveriyani Ndikuriyo yigisha gufata no kwica hakiri kare abashobora guhungabanya umutekano, mbere akavuga ko igihugu ariteka ku gihugu kwica abo bantu bahungabanya umutekano w'igihugu. Abasi Reveriyani Ndikuriyo ahamagarira kwica sabanyamahanga n'abandi barundi biganjwemo nyene abatavuga rumwe na leta iri ku butegetsi ya CNDD FDD. Uburundi bwa Ndayishimiye buri mu nzira y'iterambere canke buri mu nzira y'intambara, akaba ari ikibazo cyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe avugira agateka kazina muntu. Inyuma y'imyaka 2 avuga ko kandi ubutegetsi bwa Ndayishimiye burangwa n'ubukene budasanzwe mu gihugu, iduga ry'ibiciro n'ikena vy'ivyankenerwa nk'igitoro, isukari, isima, ifumbire, ibinyobwa, amatara n'amazi. Pacifique Ninahazwe akabaza niba byasezerano ya twahabwa ryuko umufuka wose uronka amafaranga n'umumunwa wose ukaronka ibipfungurwa, akabaza niba ariko nyene Uburundi buriko buraginjirwamo. Pacifique Ninahazwe kandi akaba yashikirije yuko ari bwitabye ikiganiro yatubiyemo n'amarundi bose mu magroup atandukanye yo ku rubuga rwa WhatsApp, ndetse avuga yuko haraba harimo abahunze n'abasigaye mu gihugu, abegereye ubutegetsi bwa CNDD FDD n'ababugwanya,
ndetse n'abifuje kuganira muri izo mvugo zihushanye z'ibihe vy'ubukene Uburundi buriko buranyuramwo, tukaza natwe kuza kubashikiriza ivyirabana n'ivyo bihe biza kuba birashikirizwa n'uyo avugira agateka kazina muntu Pacifique Ninahazwe. Turaza kubibashikiriza, muraza kubikurikirana ido nido mu makuru yacu aza. Reka nshimire mwese twabanye mwisango y'amakuru, nshimire mwese mu kudukurikirana ijya n'ino, ndakengurukire bagenzanje bafasha gutohoza bene aya makuru bakayarungika na njewe nkayagutunganyiriza nkayagushikiriza ido nido. Barijya n'ino mu gihugu c'u Burundi, mu bihugu bitandukanye k'ibiyaga binini barayatohoza bakayashikiriza, nangewe nkayakutunganyiriza ukayakurikirana ido nido ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu. Utarafyonda kuri sabone nakaryo keza cane ngufyondeko, nabibabwiye yuko iyo wafyonze ko turonse bene aya makuru n'ibi biganiro nyine tubashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse ucuba mu bambere bashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabipfurize ibihe vyiza, bifurize guhezagirwa mu banyu no mu vyanyu, nagahwane naho ubutaha ku munsi nk'uyu. Isango y'amakuru irabandanya kuri chaîne yacu.